سوي اكتب انجلتش، انا ما في معلوم ايش كلام. طيب ليه ما في كلام سفارة؟ ما في معلوم مكان. طيب في صديقة يمكن معلوم هو فين، يروح انا هو سوا سوا. aya n'amajwi y'umwarabu yatije telefone umurundikazi yitwa Akimana Diane nyuma yo gutotezwa aho yari abaye. Umuvyeyi wiwe yaratabaje itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu, atabaza avuga ati kuri ofisi base kumfasha Daniel Mugisha modufashe iki. Mu nyuma naramurungitse kuri ofisi, yamurungitse yaragiyeyo, ariko hano ndashaka manza bumvishe uwavuganye n'uyu mwarabu. Ni umurundikazi yariko aratabariza uyu nyene mu gihe uwu nyina we ariko aramurondeza, kuko gushika isaha ntawuzi ko ariho. Ibaze ko ubu arakwiye amezi, turi mu kwezi k'umunani, mu kwezi kwa gatanu yavuga ko yari amaze amezi ane atarigera amubona. Jewe barambujije jewe kuvuga, twaravuganye mu bari Cyarabu, ico yambariye ati bari bemeye yuko bagomba gufata kino kibazo mu ntoki kuri ofisi yamurungitse. Nyuma turatekereza kugira ngo bagifate mu ntoki, kandi hariho ivyo bakoze, mugabo ivyo bakoze sivyo babwirizwa gukora. Hano rero uyu murundikazi wewe yagerageje gusobanurira mama w'uyu Akimana Diane, amubwira ivyo uyu mwana we yamubwiye mu majambo yiwe akadiho kagufi yavuze ngo kugira nce mbandanya. nyimba ufise umuntu ari hafi yoza nkamuherekeza kuri ambasade hino ya Saudia, tugatwara ibyo fotokopi bya passport n'ibya visa, hanyuma bakaduza bakabona umubosi wiwe. Babonye umubosi we mugaca muganira, bakababwira aho umukobwa ari, kuko yoba yaratowe n'umubosi canke ari muri ofisi, icyo twarayazi. Nuko rero Akimana Diane umuryango we uribaza iyo bakiriho canke yarapfuye. Ibi biragoye rwose kwemeza, kubera yuko nimba gushika iyi saha umuryango wa Akimana Diane utarigera umuvugisha, kandi ofisi yarabijeje ibitangaza, mwe mwibaza yuko ubu Diane ari hehe? Umuryango we wariyakiriye, wararindiriye, warumvise impanuro kuko bababwiye ngo muraza kuvyumva hano imbere ngo ntibashaka ko bavugana nanje. Mbere mu majambo makeya hano umuvyeyi wa Akimana ubu rero Diane ibigira kabiri twagiye twiyoroheje, mhm niyo mpamvu baje baduhereza pasiporo, baduhereza ijya fotokopi ya pasiporo, baca baduhereza n'ijya visa ego n'izo nomero z'uyo muntu. Naho ubundi ho igihe nagenda hamwe bwa mbere, hamwe wambwira ngo ngende, burya ndabibasabye bace bambwira ngo ngo burya ngo usanga yabitumwe na Mugisha ngo kugira ngo aca abishira kuri stati, urumva ngo ntimubimuhe. Babonye rero tugiye twiyoroheje, niyo mpamvu ubona babiduhaye. namambaza kubabwira ati niyo genda mpamvu kuri ubona ya kigo babiduhaye ibyo. camurungitse. reka ndabikurungikire. سوي اكتب انجلتش، انا ما في معلوم ايش كلام. طيب ليه ما في كلام سفارة؟ ما في معلوم مكان. طيب في صديقة يمكن معلوم هو فين، يروح انا هو سوا سوا. nje yambariye gusa ko yamubonye amuha fone atelefona ofisi, aho je twayaze kuri aperi. Maze kujya kuri aperi nca ndamubwira ati ngo nindungikire nimero basi zo kuvugana n'igipolisi ca Taifa ahari mu ntara yararimo. Arambwira ati bikundi ufise umuntu ari no Taifa, tukagenda tujanye ku gipolisi agatanga ibirego by'umwana. Ndavuga ati sawa, ariko yambwiye ati namuhaye telefone, atelefona maktaba, bakubwiye maktaba bari ofisi. Ati jewe umukobwa naramubonye, ati namuhaye fone gusa, nkuko uri umuntu mu nzira, ati je nira fone, kandi aguhaye fone numva ubuzi nimero ku mutwe za ofisi cyangwa nimero z'umuryango, ugaca utelefona hamukavuga ikibazo ofisi. Ahejeje kuvuga wa muntu acabandanya yigira, basi nibyo byonyene. Bibyo kuvuga ngo yamujanye ku gipolisi cyangwa agira iki, yamutije fone nkuko muhurira mu nzira bisanzwe. Okay, uyu ni umurundikazi rero ariko asobanurira mama wa Akimana Diane uko vyagenze, ingene yavuganye n'umwarabu yamuhaye nimero, bahuriye mu nzira ariko aratabaza. Akimana Diane
yaratabaje. Mu kiganiro twagiranye na nyina wiwe yavuga ko ari umuntu w'ubwoba, ngo adashobora kuvuga ikintu na kimwe, kandi yari umunyabwoba koko. Ivyo twaganiriye ndavyibuka, ngo yari umunyabwoba ku rugero rwo hejuru, kandi yari akiri muto. Nuko ivyamuviriyemwo guhura n'ivyago uwu munsi ashobora kuba ari mu nzu yugaraniwemwo kwa mushiki wa bose wiwe, kandi nta nimero za bose wiwe dufise ngo ndamubahe kwa kundi tumufashanye. Je ndamutelefone avyemeye okay, tuganiriye bigakunda okay, vyanse ndamubahe namwe mumufashe. Ivyo vyose ntavyo nigeze nkora, sinigeze ndamuvugisha. Mama wiwe ngaho ararira, nshaka duhere ido n'ido. Yarabanje ararindira nk'uko ikigo camubwiye ngo ntusubire kubijana kwa Daniel Mugisha, aravyemera. Ariko ibigo rero vyovyo je birangwanya, none binziza iki? Abantu iyo baje iwanje mbanza kubabwira ati genda ku kigo camurungitse. Ubu yaragiyeyo. Iki kigo citwa Al-Salah Official of Burundi. No murantunga ni Al-Salah Office of Burundi. Iki kigo mu by'ukuri je ntaco dupfa, ni kwirondereza umuntu azimiye, kandi barabajije nyina aravyemera, arareka kuza iwanje kurondeza umwana wiwe. Kuva mu kwezi kwa gatanu, ubu turi mu kwezi k'umunani, itariki 25, kuva itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, umwaka wa 2026, uyu munsi turi itariki 25 z'ukwezi k'umunani. Mw'abantu hari uko nyina atagize, ntiyarindiriye. Mwiriwe neza Kamugisha, amba mwiriwe neza, ni vyiza. Batwumve mama wiwe. Ate turaho, ariko wapi ntabwo tumeze neza. N'ubu wa mwana n'ubu ntabwo turamutora. Jewe urazi yuko wari wantumye ngo ngende ku kigo, hamwe yaciye naragiyeyo, majije kugendayo aho yaciye, burya baciye bambwira ngo kubera iki waciye ubihereza Mugisha agaca bishira kuri ntuzenya. Urumva ngo jewe ngo urumva ngo nari nagitanze ngo ndagihereza ngo ujyanye n'ikigo, ngo burya ngo niwe nyene ikigo ngo yaciye aza ngo acarambwira ngo isi wa muntu ngo umwe ngo wampereza ngo kugira ngo ndabimugiremwo, ngo rero ngo ntabwo nsubira kubimugiramwo ngo kubera cyabihereza Mugisha, ngo ubu rero ngo nagenda bihereze Mugisha nyene ngo abare wamufasha. Urumva burya rero n'igipolisi cyaraje, kimajije kuza igipolisi, burya igipolisi ndakibarira byose ukuntu byagenze. Kujya nyene wambariye niko nabigenjeje jewe. Urumva burya baca babategeka kubabwira ati murondere umwana w'uyu mumama amuronde, kuko igihe ni kirekire kandi nta mahoro afise. Baca bambwira yuko bagiye kubirondera, bagiye kumurondera abatelefone hariya. Urumva rero ndabarungikiye audio nk'abatelefona, baca bambwira ngo babishize muri ambasade ngo baranditse iketi. Urumva rero gushika n'ubu aho muri ambasade nagumye ndababaza ati none n'ubu nta nyishu barabishura, ngo hoyaye ngo nta nyishu baratwishura. Burya harageraho ndimanukira i Bujumbura, majije kugenda i Bujumbura ndashika, majije gushika ndababwira ati none ko gushika n'ubu mwambwiye ngo naragitanze, ngo hanyuma ngo ko nagitanze ngo ningena amenyana na Mugisha ngo kuko ngo bagomba ngo bace ngo muce mubikora, none ko namanje kureka kubihereza Mugisha kugira ngo ndabe ico mwumfasha ko mbona byabananiye. Urumva kuko bavuga ngo wewe ngo barakwirukanye. Urumva ibintu byinshi nyene ngo barakwirukanye, ngo ntabyo ushoboye, ngo waromutse ngo uti igihugu ngo kubera ngo ugende ucyoza igihugu, ibintu byinshi nyene gutyo. Urumva ngo mbega ngo ubona Mugisha yo gufasha iki? Ngo mashe ndababwira abantu munyihendako, jewe sinigeze nomoka igihugu. Jewe navuye mu Burundi kera cane, nibi numva ngo byabaye za 2015 je siho narindi, kandi je sinavuye mu Burundi mpunze. Wapi, sinavuye no mu Burundi jewe nagiye mu vyiwanje nyene.
narinzi intention ngiyemwo ngaho i Burayi ntabwo nagiye mpunzi uravyumva mbo ndabivuze bitari ngombwa mugabo niko nigeze kumva n'uburaho yabivuze ejo bundi nyene avuga ngo burya ngo batyoza igihugu je sintyoza igihugu ko je n'uwo mugambi wo kurungika abantu muri Arabia Saudite aho abandi bawugwanya ko je ndawushigikiye ndawushigikiye ndanabusapotinga mugabo nshaka yuko abantu barungitswe muri Arabia Saudite bagira uburenganzira badahohoterwa n'ibi bigo bibarungika uyu muntu ne nk'ubu yamurungitse mu kwezi kwa gatanu yaramaze amezi 4 atarabona umwana wiwe itariki indwi niho twakora ikiganiro kiri kuri YouTube kuri Facebook andika Akimana Diane ucubona acaduga hejuru Akimana Diane amaze amezi 4 ataraboneka yaramaze amezi 4 ubu hiyongeye kwandi mezi angahe 3 n'amezi angahe mw'abantu amezi 7 hafi 8 ntarabona umuntu wiwe none nkaho tuje ngaha tukamurondeza abantu munkurikira nimwandike muri commentaire nimba ari bibi nanje ndabireke muzoze murankosora ati mugabo mugisha woza ubigenzo je ndakeka bano bantu n'inzigo n'imitima mibi bafise kuko nimba biba vyabananiye nibavuga ati ego vyatunaniye twarondeye vyanse ico duce dukora natwe turagerageza gukora ibishoboka vyose kandi je sinshobora kugusiga amavuta bakoze amakosa nimba umuvyeyi akeneye umwana wiwe uko igipolisi camubwiye agiye gutera akajagari kwiyi office ati ni mu murondera umwana we bavugane niko nanje mvuga kuva mu kwezi kwa kangahe kwa mbere ubu turi mu kwezi k'umunani keneye kuvugana n'umwana wiwe umwana yageze aho abura burundu uko atanga ubu bagize ngo bamufashe kumurondera kandi hariho ama moye bokoresha kugira ngo avugane n'umwana wiwe ubu ntazi ko akiriho ngo ntubijane kwa Mugisha ego yararetse none kuva mu kwezi kwa gatanu hari inkuru mwamuhata mwaramubwiye ivyo umwana wiwe yega je sica ndamuzana nanje mugabo reka ndamufashe kurondera hanyuma kandi je nisabe na ministeri ibigo nk'ibi mu bisigasiga kubera iki barajwe ishinga no kugira gusa ngo bavuge yuko Mugisha ngo ariko aragira ngo ariko ngo arabacafuza je nshafuza igihugu kandi je nkunda igihugu ahubwo nirirwa ndarungika n'abahungu Dubai nkarungika abakobwa ku bigo bishobora kubarungika Saudiya nkabarungika sinigwa ndavuga Gofa aramwumva genda muce muri Gofa ni ikigo cyiza kimenyeka abarundikazi muri Arabia Saudite kiragerageza kubitaho hari ikintu kibona barabereka mu misi heze nibwo twavuye dushwana navyo nabishize ngaha na Gofa ejo bakoze nabi mvuga ati ko mwakoze amakosa umuntu wanyu ko mutamukurikirana ikigo naho arambwira mu misi nze ndaha abantu cyageze igihe kidafasha umuntu amara ukwezi ari kuri office agwaye nca nakora ikiganiro ndavuga ati kubera iki mudafasha umuntu wanyu ngo Daniel Mugisha ngo yatwatatse ndabataka kubera iki nerekanye ko umuntu kuba tuzinanye canke mbwira umuntu tugenda muce muri Gofa suko muca mukora nabi mukoze nabi ndabivuga ntabanga ngira wapi ngira ibanga mu mwanya wavyo ivyo twigeze tuganira n'icyo na wewe mu ico kigo cyawe gihe nazambwira umuntu tugenda uciwe ivyo nigeze mvuga hari n'ijambo ryawe nigeze mvuga narigeze ndagucisha no mu kanwa mugo wewe waramvuze ngo Daniel ngo yatwatatse ndabataka tubere dupfiki nejo nzobona uwanyu ndamubarungikire inbox ati uyu muntu mufashe utamufashije ejo cankora ikiganiro inyuma y'indwi zibiri ni nyinshi ku muntu agwaye ari kuri office umuntu yirukanywe umuntu akeneye guhembwa gerageza numve ngo wanagerageje hari igihe n'amantelefona hari ibigo n'amantelefona bigaca bigira ingubu nkumva ko biko birafasha hariya muco gihe ndarindira ko nabo se bavyigirira urashobora kumviriza ukumva ati uyu muntu ariko aragerageza nubwo bitaragenda neza bishobora kuzogenda neza uwo ndamurindira mugo hari n'undi acaguma yigaramiye nka VR recruitment iyo kwicamwo zamura yicamwo mumenye ko muzokwama mu marira iyo telefonye nyirayo akubwira ati je narungitse muri Saudiya umuntu akomeye nimba gwaye si jewe ntimumbaze abuze avuga ati jewe ntimumbaze nimwimenye niko bimeze akubwiza ukuri byamutiyipa ntavyo guca ku mpande ati wimenye genda wimenye jewe narungitse muri Saudiya umuntu akomeye nimba gwaye are aca yimenya hanyuma abandi bari mwidogera ngo baza batanga mu matike y'indege ngo kubera jewe umuntu agwaye wotuma heberayo je nta n'umuntu nkura amafaranga mu mufuko je gusanekana umuntu agwaye babaze afise umushono mubarungika muri Saudiya mutabanje kubasuzuma kubera iki ko afise imishono ubonye umuntu afise umushono nimwumvikana ati we barakubazi wumva ukomeye ahubwo yateye
none niwagwara bizogenda gute ko hari ibikorwa byinshi uzoca ugwara niwagwara uzirihita ikendege yo kugaruka abisinyire mbere n'icyo kintu kinyereke woje hageze gutabaza mvuga ati ngashaka ngaho wabisinyiye kuzirihira itike wagiye uzi ko ugwaye mu nda ubwo rero riha utahe mugo nimba wewe ntumucekinze ntumubajije ukamunika muri Saudi agaca agwara ntabwirizwa gushondera andi mafaranga yo kuriha kandi yagiye akoresha miliyoni 2-3 kugira ngo aje muri Saudi cyo murihira garuke uce ubarungikira ubundi kuko urabafise nuko amategeko ameze nacyo dupfa ngo Daniel ngo atyoza igihugu nta gihugu cyanje cy'amata n'ubuki no tyoza ibi byo gutabariza abantu nta politiki irimwo hari n'uwavuze ngo kubera ngo je ngo ndumusenere ngo vyo mvuga byose ngo nibisenere mwarapfuye mugenda ubu rero umuntu wawe umukiza byo sigura ko umuntu ari umusenere imigambwe ko numva bavuga mu Burundi imigambwe ishika 100 nagira umuntu wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ibi rero si politiki ndabisubiyemo je ndumusenere n'ubutanza bimenye mugabo ibyo gutabaza ntibihura n'ubusenere ntavyo nigera mvuga ngo umuntu imbonera kure ngo n'umusenere mbere benshi bagenda n'imbonera kure ni n'abakenyera rugamba ni ivyo nta mwanya w'ivyo afise jewe ivyumviro vyanje byo kwanshikiye senere nkavuga ati ndi umusenere nikundira gwasa nzomugwa inyuma n'umunamukunda n'undongenda bivuze ndamukunda itariki 25 zo kumunani 2026 je nkunda ukuri sinkunda ibintu by'ibinyoma agatogwasa n'umugabo ugenda mukunda n'ubu ndamukunda n'ukumutora yitoje muzoze muramutora urumva ibi bintu rero siniko ndavuga ngo ni sendede ibarungikayo wowe uvuga ngo ndi umusenere kandi ivyo wumva bisa barungikwayo n'igihugu kandi kiba kiyagiriye neza kugira ngo baze kurondera amafaranga biteza imbere mwebwe mwabigomwe mugacamo barungikayo mugacamo bata mubakurikirane nguyu umuvyeyi wa Akimana Diane yihebuye amaze igihe kirekire yarabuze umwana wiwe none uri kurakora iki kugira ngo muzane ngo umuhe umwana wiwe je ndamutabarije uvuga ngo ndumusenere ivyo wumva bikura koko si kugira ngo nshafuze igihugu oya wanashaka sinabanje ndindira amezi menshi kugira ngo mumanze mu bikore sinabitangaje uyu munsi ndaje tugira ingufu turabe yuko wewe uwo muntu utazomuzana ashaka ibe ambassade sinzoyitinya yagize amafuti igombe be ministre yagize amafuti sinzomutinya kandi sinzigira ndamushira isoni je ndubaha nzoza mvuga ibintu mu rufasoni ndabivuge neza nerekana amakosa mu rufasoni nararezwe urumva nta muntu nzigera mburira indero ntavyo ntushobora nanje ndi n'umuvyeyi ndana mu burindero n'abana bontwenga kuko barankurikirana bakayavuza ibintu atari byo muravyumva rero ndiyubaha niyo mpamvu muzobona hari naho ngera ndiko ndavuga n'ijambo ngeze hahandi hari bya jambo utumviriza umwana yumva ntarikata ese nigera mvuga bya bintu babandi bandi muhano bavuga nimba ari ba ncamo bamenye sinda kubavuga oya bijya sinobivuga jewe ndiyubaha kandi ndubaha ivyo nkora ubutabazi guharanira agateka kazina muntu bitandukanye n'ivyo gutwika mu zindi nzira ni wansanga ariko ndavuga ivya politiki ngaho nzovuga ivya politiki nyene mwana nampanuye tiwe turavye ivyo ukora uri umuvyeyi politiki urayiheba narababwiye ati politiki sinoyiheba mugabo nzoyigabanya je nikundira agatogwasa mugabo reka politiki ndayigabanya gatoya mbe ndabafasha mwe mwigore politiki ntakimaze kuko na politiki je nkora nko kuvuga ibintu bitagenze neza umuntu yanyurujwe umuntu yapfuye mba ngomba kugira ngo uyo muntu yanyurujwe yapfuye tumuronke urumva canke guhanura mugabo nimba nibi ari gufasha abantu reka nifashirize abantu ngaha niho nashize umwanya munini muri politiki narayigabanije nsa n'uwayivuyemwo bishe 50% mugabo kuri agatogwasa wanje ahubwo nimba mudakomeye sinomuheba ugenda mukunda mugabo ntibihura n'ivyo gutabaza muramba bararamvuze vyinshi reka tubandanye twumvirize kandi umubwira ngo Daniel Mugisha uya ngo ningo yahuye mu Burundi ahunze jewe mu mwaka wa 2010 mu Burundi hari umutekano mwiza 2012-2013 nta kibazo twari dufise twavuyeyo kubera ko twari tumaze guca ubwenge tuzi icyo turondera tugiye kwirondera ubuzima kandi twaraburose niyo mpamvu n'ivyo duhaha turondera tugarukana mu Burundi twebwe twubaka mu bindi bihugu wapi ivyo murabimenya rero ntimunihende n'imigambi yanje nikorera mu Burundi Burundi ejo bundi ndaza mbuzwa n'iki
ndamaze no kuza niko mutambonye kandi n'ubu nzogaruka. Reka rero tubandanye ngaha turabe twumvirize ingene bamubwiye ngo Daniyeli ngo acoza igihugu ngo ategeke oya n'ukuri ntacyo ntyoza nsiragituka abarundi kazi mwese ndabakunda nzobavugira nzobatabariza ntibaze barabahenda nejo wundi uwabahenze bagiye muri Jordan ngo ntibaze batabazi baratangiye kunyandikira bambwira ngo Mutama ukuntu ndabafise nimwagira ikibazo ndahari. Umvirize ukuntu bamubwiye. Tubandanye mpereze n'inimero z'uyo muntu kubera yavuze ko yatorotse ngo atorwa n'uwundi muntu ngo ariyo hanze ngo hanyuma ngo ukuntu ngo yamubwiye ngo yamubwiye ngo yaciye yihutira ngo gutelefona ngo mu kigo umwana ngo ahita ngo atelefona mu kigo ngo bagende ngo yatorotse saa sita z'ijoro ngo kandi agiriye yaja ntiyava ngo bamutelefonere iyo hanze baje kumutora. Rero urumva ngo wa muntu ngo acaramubwira wa muntu yamutora w'iyo hanze nyene ngo acaramubwira ngo ngwino ngo ndakujane ngo ku gipolisi ngo umwana nawe ngo acaravuga ngo hoya ngo ntunjane ngo je ndafise iyonja. Ariko twarivuganiye n'uyu muntu hariho umuntu azi intuzenye icongereza burya barivuganira ariyo nyene hanze barivuganira yamubwiye yuko gusa urumva ngo yari karagenda mwibarabara ngo nawe ngo acaramubona acamusega telefone amuhaye telefone ngo yaciye yihutira gutelefona kuri ofisi yino abibabwira ngo acamusubiza telefone. Reka ndakumvisha amaudio yarungitse uwo muntu nyene yari yamutoye urumva nuko rero niko bimeze kandi ngo kubera uwo muntu nyene bavuganye ariyo hanze mbere baranavuganye kuri video gushikaho mbere ngo aramubwira ati ahantu yari ari naha niho twari duhagaze jewe kuko naciye ntaha nca ndagenda. Rero muvyeyi nshaka wongere umfashe nkuko wari wamfashije kuko jewe bari bambwiye ngo bariko barabigerageza urazi yuko wigeze kumbaza haca ndakubwira ngo banzura indire nzokubwira nivyo rero bari bambariye ariko urabona yuko nta kintu na kimwe kiriko kiravamwo ari mu kwa gatanu. Ongera kandi wongere umbarize wongere umundonderere kugira ngo twumve yuko no mwumva ijwi. Jewe ikintu nshaka kumenya yuko umwana yoba kihari nshaka kumenya yuko ariko arakorera ahantu nshaka kumenya yuko boba afungwa menye muri ivyo bitatu umfashe n'ukuri nkuko wamfashije urumva. Rero abo n'abandi bantu nyene bariyo hanze bariko barabimfashamo kuko n'ukuri ndara ntasinziriye twese n'umuryango nyene ntabwo dusinziriye nta mahoro dufise sinzi ukuntu numva meze numva umenga nosara numva nosara n'ukuri umfashe nkuko wari wamfashije kweri. Urumva abo hanze nyene nabo bagoma bambwira ati wewe bwihereze mugisha ubu nyene uca wumva ukuri aho kuri wewe abo bantu baraguhenze ntago ari byo nta nubwo bariko baramurondera nta cepfo ca ruguru. Urumva nanje bagumye bambwira ngo tuko turamurondera kumbe ntago bariko baramurondera barabyihojeje nta mwanya bifitiye wo kumurondera kandi ibi bintu ni bibi cyane no kuri bamubabwiza ukuri iti ntabwo tuko turabarondera kugira ngo bamenye yuko ata muntu wabo muri ko murarondera kubahenda ni bibi. Sinipfuza yuko abantu boza bazi wanje batabanje guca ku bigo vyabarungitse kuko mwomba ko mundemereza akazi kenshi kandi n'ukuri sindagashoboye. Namangerageza kubanza kubwira abantu baje bangana ati wewe banza ugende ku kigo cyamurungitse hanyuma kigerageze kumurondera. Hariho ibigo bibarondera kandi bikababona, hari n'abagerageza bikanka mugabo bakaba bagerageje. Niyo mpamvu mvuga ati rero n'uyu munsi
fasha nanje muvyeyi wanje kuko ni benshi ufasha n'ukuri bakavuga ati niyo mpamvu muga nti n'uyu munsi umuntu afite ikibazo abanza agende ku kigo, ikigo vyanse uheze uze tugufashe kurondera. Umuntu azoba agomba ko ibintu bibibanga bitaja habona ntazaze iwanje, kubera twebwe ukuntu tubikora ngaha dusha tubwira abandi bantu uti nimudufashe, nuko tubigenza. Nk'ubu ibi bintu bano bantu bamubwiriye ntimugire ngo leta y'u Burundi irabishigikiye. Hari n'abantu bambwira muri commentaire ngo nza ndavugira leta, none leta ko ariyo dusaba bino bintu kugira ngo bitungane ibinyene babuze amaviza, babuze amatike y'indege, kandi mu kurara rwa leta nubwo hari abantu bamwe bamwe batanyemera canke bantuka, ndazi neza no mu mitima yabo ko babona ko igikorwa nkora ari cyiza, hari abavyemera kandi babikunda, naho ndabibonera ni kubera ko bakemura ivyo bibazo. Ibi rero ntimuze murashiramwo indambi, umutima mubi. Umuntu ariko aratabaza agatabariza umuntu yabivuze neza, ata politiki yashizemwo, ata igitutsi, nawe ushiremwo umutima w'ubuntu, kuko uwo mutima mubi uriko uragira ngo umuntu ngo ari iki, ejo ngaho uruzohava, hanyuma ukene, hanyuma umwana wawe arungika umuntu canke so wanyu canke nyokwanyu canke umuryango wawe muri Saudiya ahore n'ivyago abure umutabara. Aha kw'isi turi ingenzi, nimba ufise ivyo ufise ejo ubuzima bushobora guhinduka, nawe ugakenera kuja ahantu uzosaba ubutabazi. Si ivyo gusa, hari n'abo ntabariza bari mu bihugu bindi atari ivyo muri Saudiya bahuye n'ivyago, za Dubai, za Iraq, hari n'abamaze kuntabaza mu bindi bihugu, n'ubu haraboneka ntabaza ari muri Ethiopia, ari muri hagati ya Kenya na Ethiopia. Namubwiye ngo wampe audio y'uburaha atabaza, si ukuvuga ngo ni muri Saudiya gusa, aba bose ndabatabariza kugira ngo baronke ubutabazi, nta kindi, nta politiki irimo. Ndasubiyemo, uwoza avuze politike nosha ndamwiyamiriza. Nukuri mureke dutabariza abantu tudashizemo politike, nivyo vyiza. Ntimuze murahenda abantu, ariko uwo muzohenda akavyemera nawe niba azihombera, je sinzohomba wapi. Muze murabahenda nyene, ntihazoburamwo bakeya b'ibijuju bazoza baravyemera, hanyuma bagahomba, bakahura n'ivyago bagapfa. Uwejo sindiko ndamukora kwitama yaraye ashengeye Aline, ikigo ciwe cyari cyamubwiye ngo ntuze ngo utabaze ngo Daniel Mugisha ngo aca bishaka kuri social media. None sinamushize ko yapfuye Aline, sinaraye namushize ko yapfuye, kandi ntamushize ko imbere y'igihe kubera ko mwambujije. Mwarambujije, ndavyemera, ndavyumva, ndavyubahiriza, narabiretse. Nari namushize ko yapfuye. Nimba arivyo mwashaka rero yuko dukora, twaraye tubikoze. Rero nibaza ko ivyo je nifuza, sinifuriza ivyiza ibibi abarundi n'abarundi kazi, ndabifuriza ivyiza. Niyo mpamvu ngira kama nsaba ko ivyo vyiza ndabifuriza abantu bose bagera kw'ihangiro ryabo, ku ntumbero bihaye. Nzobatabariza, nzobavugira, ivyo nzogomba ndanabizire nta ngorane, kandi sinobanziza ubusa kweri, ivyo ndabizize nobanzize ikirokori. Ejo hari wantuse ngo nahevye ivyanje ngo nja muri ibi bintu, sinabihevye, niko nabonye ibikaze ari ibi. We woza kujya ugahaga ugahimbagwa, kandi abandi bariko barapfa. Savyimana Aline baramuhenze. Ndanakosore kwanza, ubwa mbere namwise nimba ari yitwa Savyimana, ubwa mbere twe twamwise nimba ari Muhayimana, ariko yitwa Savyimana burya yashengeye Aline. Niho umunsi umugabo we yabimbwiye neza ngo yitwa Savyimana. Naratangazwe n'ukuntu nagumye nandika Muhayimana, ntiyabimbarira imbere y'igihe, akabimbwiye uyu munsi heze iminsi 3. Mugo nakosoye, mwese muvyumve. Agace ka nyuma, ati najijutse rero Mugisha ntabariza. Ati ntabariza bamutabariza abandi, nanje ndabika umuntu wanje nomubona. Uwo ni umuvyeyi wa uyu Murundi kazi two turatabariza, Muzenya Akimana Diane. Gisha ukimuhaye ubwo nyene gica gitora umurongo. Ni benshi yama yafashije, niyo bagenda bariko baragutyoza bavuga ngo barakwirukanye, ngo uti igihugu, guti igihugu kubera ugenda utyoza ngo igihugu. Urumva jewe nanje urumva nagumye ndindiriye yuko nibaza ngo bariko baramurondeza umwana
kumbe ntibariko baramurondeza n'abatelefona bagaca bambwira ngo baranditse amakete ngo barindiriye nawe ngo babishure, kumbe nta kintu na kimwe bariko barakora. Baraduhaye rero ntuzenya na visa, baraduhaye visa niyo ntuzeye fotokopi ya pasiporo. Ndafise n'inemero z'uyo muntu nyene twavuganye, bavuganye ariyo hanze nyene bavuga yuko ari we yaba yaramuhaye telefone akabarondera. Reka ndakumvisha amaudiyo yarungitse uwo muntu. Nukuri mfasha, nukuri mfasha nk'uko wamfashije, kandi iyo bataguma banyizeza ibitangaza bavuga ngo barabishoboye, ubu ndazi yuko biba bimaze gutora umurongo. Nk'ubu usinzi ngo bimeze uku. Reka nababwire, umva reka aravuga ngo mfasha nk'uko mufasha abandi, ngiyo batampenda ngo ubu ndazi ko bimaze gutora umurongo. Reka nababwire n'ikintu ariko mbanza kugitarira, sindavyemeje. Hariho abantu baza nk'uko mwarase ko tubishira hanze kugira ngo bajye abantu bace bagira ingufu hakiri kare barondere uyu muntu, mukarindira umuntu akabanza gupfa, mugaca muza heze nk'amezi 4 nk'uko wowe ubikoze ngo mfasha ngo n'inguvu ngo tumurondere. Ndazishiramwo none umuntu yaramaze gupfa aragaruka. Nk'ubu usanga baramaze kumwica. Abo bantu baguhenze ngo bawungutse iki? Ko twebwe tugira alerte nimba umuntu jewe ngira alerte n'inguvu zose, umuntu tukamurondera mpaka tukamubona. Ico kigo kitagira inguvu ngo kirondere uwo muntu tumenye ngo ari erega ashobora gupfa umuntu. Ahubwo n'ikigo kikavuga ati twe twaramubuze yarapfuye, ariko ntimubivuga. Ciza rahama mumaze kuronka amakuru ko yoba yarapfuye, mugo mwaratse kuvyemeza mwa kigo mwe mwamurongitse. N'abandi bariho ndondeza ntazamara izi minsi ndababonye. Erega abantu bari muri business, umwana ashaka ntiwe barungika ngo barabanka cengo barabakunda, bari muri business ntibabaheba ngo barabanka, bafise abantu benshi bakurikirana. Ugomba kugenda baramukurikirana mugo wagiye ntacyo bamurondera, kuko je haro baza nga bakamama audio mukayumva ngo kuvugenda ntibadutelefone ngo none ngo yadutelefona ngo tubwira ngo baguherane umushahara, ugomba uduhe kose. Ariko wibuke ko wewe mu kumurungi kumugurisha amafaranga sindayavuga ngaha kuko ntibikenewe. Amafaranga babahanda yazi, amafaranga muheza mugatanga muri leta ndayazi, ayo mubika ndayazi. None si sawa mwakoze akazi, Imana ibigirire neza, ariko muzi mwibuka gukurikirana abantu. Ibi nta n'ivyo nzigera mvuga ngo mukorera yakubera no bandi umugwayi, sinzobivuga, ariko murakorera amafaranga akwiye ko mwokwitaho mwarungitseyo. Ni ikintu gikomeye cyane. Agize ingorane mukamuvugira bikanka, mugabo twabonye ngo mwagerageje kumuvugira biranka. Erega ntimuri Imana namwe uko mushaka kumukurikirana bikanka. Si ubwa mbere byo bibaye, ushaka kumukurikirana bikanka. Cyo ca ruguru nzi. Mfasha muvyeyi wanje nk'uko ufasha abandi, bakavuga ati nukuri umubwiye ikintu mugisha aca kigukorera. Nanje numfasha Imana izobiguhembera. Eko rero honyine baciye bambwira ati ubu rero irigira kabiri twagiye twiyoroheje, niyo mpamvu baciye baduhereza pasiporo, baduhereza ijya fotokopi ya pasiporo, baca baduhereza n'ijya visa n'izo nomero z'uyo muntu. Naho ubundi ho igihe nagenda hamwe ubwa mbere hamwe wambwira ngo ngende, burya ndabibasavye bace bambwira ngo ngo burya ngo usanga yabitumwe na Mugisha ngo kugira ngo aca bishira kuri stati. Urumva ngo ntimubimuhe, babonye rero tugiye twiyoroheje, niyo mpamvu ubona babiduhaye. Niyo mpamvu ubona babiduhaye ibyo. Reka ndabikurungikire mu kwezi kwa gatanu, reka dufashanye mu kumurondera. Ndazi yuko atamisi izohera ntamenye ko ariho nuko atakiriho. Ko mwagize Imana mukampa pasiporo mukampa ibimuranga, ebana nakugize nimero 2
ko hari uwundi ari nimero imwe ndiko ndagira abantu bari nimero imwe bugaraniwe mu nzu bamaze amezi 8 badahembwa muri iyi minsi nibo bari nimero imwe ibigo byabarungitse birararamye ntibajya banywa amazi yo muri wese abo twashoboye kuganira batubwiye ati Mr Daniel ni ukuri nako tutagize ngo ikiya kigo kidufashe kibahita kibatahe barayitwimye ati mbere n'abantu muri bo ati muri bo hariho n'abantu tuzi bagwaye mugabo ntako twobigenza rero bamuca mukora mu mafaranga kiya kigo cyabahaye bigoranye mu bariri tikibatahe kumureka kuriha y'ineza muzoriha y'inabi cyo sinifuza ko muhomba mugabo none umuntu twomuheba ubu abantu 8 ejo ni mwumva hari umuntu yapfuye mugamo abantu mwe muzohava muvuge ngo twatabaje ko je n'amatariki ndayashirako na video n'amajwi ndayabika mutazovuga ngo n'ibimenyetso ndabizana kujya kuyo twavuganye mu kwezi kwa 5 itariki 7 nkabishira hano mugaca mubuza agashareka cyo turatekereza kugira ngo mwironderere shendeka none sinarese none mwaramumuhaye ariko ngaha ndazi ko tuzobona muri yindi tuzobona amakuru ariho ntariho bashaka kuba baramufasha bakamusubiza muri iyi nzu caka bari muri sakana ariko mu kurangiza ubwoba burica uyu mwana w'umukobwa yavutse mu mwaka Akimana Diane yavutse mu mwaka wa 2003 murumva ko yarakiri muto itariki 1 kwa mbere 2003 avuka Munyinya mu Rugombo nta bindi dufise vyiwe bimuranga ariko kuva agiye Saudiya murumva ko mu kwa 5 yari amaze amezi 4 dufate ko amaze amezi 8 turasavye rero yuko uyu muntu amumenye amakuru yo yaduha ikigo cyamurungitse za nguvu batagize noneho rero tugomba tugira inguvu zose nimba mwarasuzuguye nyina wiwe ntaco hari igihe reka ninumire eko ariko ndizeye yuko uyu muntu tuzomubona nshimira abantu batwizera abantu baza tukabatabariza kuko iyi si business tuko turakora wapi turafasha abantu nyene kuko tuba tubona ko bakeneye ubutabazi ahanje ndabashimiye kandi abakengurukiye hari ikintu kimwe nabambwira abantu bose muza gutabaza ngaha Jesse Ndimana anicyo ndi muri za nzego zifata ingingo haba ku ruhande rwishira hamwe runaka leta ambasade nta na kimwe ndi mugabo bino bintu pay attention bino bintu birakomeye nkora kubera ko n'Imana ibona ko ari gutabara abantu Imana yo nyene agenda ikikorera ivyayo umuntu tukamurondera tukamubona twamusabira umushahara twawubona twamusabira itike y'indege ikaboneka twamusabira gufungura agafungurirwa bari babimwimye twamusabira umushahara agahembwa kuko kino n'igikorwa c'ubutabazi ndakeka n'igikorwa Imana yishimira namwe bw'abantu usibye abangushi mwishimira nta nyungu nkuramwo mu buryo bw'umubiri kuko nta mafaranga mumpa nta nayo nzobasaba mugabo mba nizeye ko ibi bintu nkora bizogira icyo bimariye jewe mu buryo bw'uko mwebwe mwatabawe icyo kirakomeye hagusiga ubutunzi bwinshi ku isi narabwiyeje bundi Roza atagiye yandikira muri commentaire gusiga ubutunzi bwinshi bishobora kuzoribwa n'abatazogushima wosiga umugani kuko ikiganiro nkoze uyu munsi ndagishira kuri YouTube no kuri Facebook ndazi yuko kizogumaho iyi minota 30 maze 20 maze nicaye niko ndavuga ko uyu muntu nuzoza muri 2050 2100 azobisanga kino kiganiro hano ubu turi mu mwaka wa 2025
na gatandatu ariko ndazi ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'ijana sinzoba nkihari, nzoba narashengeye, ariko abana bacu n'abuzukuru bazobibona ko twafashe umwanya dutabariza abantu mu gikorwa kitaduha amafaranga nk'uko abantu badashobora kubitahura. Niyo mpamvu tubikora kandi sinabikora ngo nshimwe, narabisobanuye nshimwe aho ari gushimwa umuntu ataguha amafaranga bimaze iki? Je numva ko ari umutima wo gutabara, kurondeza umuntu biraryoshe kumurondeza ukamuronka. Iyo barabwira ngo nshimwe ndavye ukuntu bantuka bano bantu b'amashirahamwe no biheba, kuko uko nshimwa ni kuntukwa, ntukwa n'amashirahamwe abarungika hama nkashimwa n'abana atabaye. Rero noshira ku munzani nkavuga ati nubwo nshimwa igihe ntukwa, banyagiriza ibi reka ndabireke, ariko sinshobora. Nkubona atabarije ejo bari muri Ethiopia, nta na message barampa, bambwiye gusa ka audio ko mu gitondo nagashyize kuri Facebook nibaza ngo bankankamiye, mucambwira ngo ngaho ntibagutuse, none ukankamiye ngo ni kumenyera nakora amaze iminsi muvugana. Message yabaye ijya ntahindi yongeye kuwumpa, sinzi ko azoyimpa ejo. Bambwira ngo tugeze mu Burundi ngo tuzokushimira, ngo tuzorondeka audio ngo dushime. Narabitayeho ndababwiza ukuri, narabitayeho mwabantu mubajya bashiki banje batanu ngira bazondikira audio n'undi zo gushima, kuko baratwaye umwanya munini cyane, nibagira n'abandi. Ubu message mfise plus 1000 mwabantu, plus 1000 kanabereke singizi hamwe mfise ko amajana 999 message, ahandi nkagira nkashira ntizihera, imwe iraca kwa kazi yindi. Reka ndabereke mwabantu banje, mbaza ndababesha? Mubizi ko kubesha twanyuranye mu bintu ntashobora gukora, n'ivyo harimo kubesha. Ni murabe message kanegereze murabe neza, acha mutazibonye neza sinkura ko irankomesheje. Ayibona 999 ahandi 96, ubone 999 ntimubibone, 999 mwabonye. Mane mwibaza nkaha anguze message ndazisoma gute zose? 999 sinzi ko muzibona neza, mumbaza mutazibonye nta kundi. Nagomba gusa muzibone ko ziriko amajana 999 hajya hejuru muri WhatsApp imwe, yindi yo hepfo nayo 189. Izi message zose murazibona uko ari zingahe? Izi message zose mubona mbwiriza kuzisoma, kandi ndazisomye nkaca ndabishura. Nzosoma bukebuke, hari abantu usanga bamwe banditse ngo bete abandi ngo bite bakandika neza. So rero ndagerageza kubafasha ibyo nshoboye. Nuko murakoze, reka garukize ngaha. Nafashe umwanya munini ndiko ndabitaho, message ziragwira kandi nzoshishikara ndabikore. Hanje rero reka ndabashimire. Uyu mushiki wacu n'impaka ndamubonye, ntamubonye nzomenya ko atakiriho, ariko nizere ko akiriho.